Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikira, turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro Intwaro Nziza. Intwaro Nziza ni ikiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kubayagira ibijanye n'urugendo rwagizwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu ntara ya Cibitoke. Nk'uko duhejeje kubibabwira, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yaragirishije inama mu ntara ya Cibitoke. Iyo nama ikaba yari yatumiwemwo abarongoye abandi bose muri iyo ntara, uhereye ku barongoye amazone. Mwomenya ko imbere ya sasita yari yatanguye kubonana n'abajejwe umutekano. Intumbero y'iyo nama rero akaba kwari ukuganira ingene botunganya ivy'igihugu, ngo na cane cane ko ari mu ntango z'umwaka. Akaba rero yabanje kubashikiriza indamutso ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, imbere yuko abatekururira agaseke yari yagiye abashiriye. Ibikuru bikuru mu vyo baganiriye akaba kwari ukubashimira ngo kuko mu mwaka uheze muri rusangi wagenze neza, ngo naho hariho abaduhemukiye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi. Akaba rero yaciye ahamagarira abarongoye abandi gushira ingufu hamwe kugira ngo inyungu z'abenegihugu bazikingire, ngo bongere bahimirize abenegihugu baje ku kivi, kuko ngo igihugu kitoshobora gutera imbere imiryango nayo idateye imbere. Buramatari w'intara ya Cibitoke mw'ijambo ryiwe ry'ikaze yamenyesheje ko muri iyo ntara umutekano wari wifashe neza muri rusangi, ariko ngo mu makomine amwamwe hakaba haraguye imvura nyinshi ironona imirima, irongera ibomora amazu atari make. Nyakubahwa umushikiranganji, intara ya Cibitoke mwaramutsemo zamu kuva mu gitondo, aho mwatanguye kubonana abajeje umutekano. Intara ya Cibitoke iratekanye muko aho iva hose ikagera, duhereye ku rubibe duhana n'u Rwanda, rubibe duhana na Kongo na Bubanza hamwe na Kayanza, hose haratekanye. Uretse ko hacamo bimwe muri mabayi hari twabayemo tuvuye mu kibira, ko ikibira n'ishamba rinini dushaka kumenya biba biriyo, ariko nticyabuje ko abenegihugu bandanya imirimo yabo. Ubundi twabati cyabanje umutekano n'imvura iherutse kugwa muri komine ya Buganda muri zone Ndava, aho ibitigiri by'inzu zabomotse ku munsi wa gatandatu uje kwa Mungu mu gitondo, muri ku mutumba wa Nyamitanga zari inzu 225, mu mutumba wa Ndava 57, mu mutumba wa Munguzi inzu 10, ariko kubera yuko ari amazu yubakishije amatafari adaturiye, n'ubu hari amazu abandanya asenyuka. Ariko tubakengurukira leta nkozi bicishije mu bushikiranganji bwo gutara mu nda, ahejo baje gushigikira abenegihugu bahuye n'ivyo vyago. Ku kijanye n'ubutungane, buramatari w'intara ya Cibitoke yamenyesheje ko bagiye kuzogira ingendo ku mazone yose kugira babasigurire ingene bigiye kugenda. Nayo ku kijanye n'indero muri iyo ntara, iki gice akaba atabahevye benshi amashure. Cyo n'ubutungane bigena neza kuko turayaga ku mwanya. Ikimenyamenya nuko kuri itegeko twari dushikirijwe ku munsi wa mbere uko ubutungane bwiye gukora. Twaravuganye n'ujejwe sentare, n'ujejwe umushikizamanza wa Repubulika mu ntara, aho tugiye kuzogira ingendo mu mazone yose kugira ngo dusigure abenegihugu ibijanye n'ubutungane ingene bigiye kugiye birakurikirana. Ibijanye n'indero, igice ca mbere cararangiwe, igice ca kabiri tugenda dukurikirana. Igice ntabwo abanyeshuri habaye amabando menshi. Ibijanye n'imibano
tubandanya tuvugana n'abo ngaho muri Kongo biciye ku matelefone duhanahana amakuru ko biriko biragenda n'aha mu ntara. Twagira twebwe tubaha ikaze rero muri ntara ya Cibitoke mugubwe neza muri mu banyu. Ntugesabe abanyicibitoke kugira ngo mutege amatwi akanya kose turi hano turiho turayaga n'umuvyeyi ku mpanuro aza kudutekerera no ku bikorwa aza kudutuma tujye gukora. Murakoze, Imana ibahezagire. Umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano akaba yaciye ababwira intumbero y'ugo rugendo imbere yuko abashikiriza indamutso ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nyakubahwa amatari w'intara ya Cibitoke naho musangiye imirimo ya misi yose duhereye kuri directeur de cabinet kuri wa sentare kwizamanza mukuru eka mwebwe mwese ndongozi muri ngaha kozi b'Imana mwese mucubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro y'Imana mushobora byose. Uno munsi nakanya keza ko kuyaga n'indongozi zo muri intara nziza ya Cibitoke kubona ko ari umunsi ugira kabiri ku rugendo twatanguye kugira tuyage. Ariko navuga rero ati urugendo umuntu yafashe umushikiranganji kugira tuyage n'indongozi tuyage ivy'igihugu tuvuga n'ingene dutunganya ivyigwa dutanguye umwaka mushasha sivyo none yego kuri bwona goma ndabashikirize indamutso y'icubahiro General Major Vest ndayishimiye mu gihugu cyacu c'u Burundi arabatasha arabaramutsa abifuriza umwaka mwiza mwaka w'amagara mwaka w'ubuzima ugororotse atagatosi mwaka wo gutsinda no kunesha. Akaba rero yaciye abashimira ko uyu mwaka wagenze neza uretse aho vyagenze nabi mu ntara ya Bujumbura kuko ngo ahandi atabidasanzwe byahabaye. Akaba rero vyose ngo vyagenze neza kubera indongozi zitanze. Robanza dushimira Imana yadufashije turajabuka umwaka wa 2023 kandi tujabuka neza kiretse abatugiriye nabi mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi. Ariko vyose reka tuvuge ko baduhemukiye badukoze mu jisho batwononera umutekano twarimwo mugabo ahandi barumvise yuko ata bintu bidasanzwe vyabaye kuva ku ntango dutangura Noheli no gushika dusozera umwaka rero twavuga ko wagenze neza. Turakenguruka dukishimira cyane cyane mu bw'indongozi ko mwavyifashemo neza kuko iyo mutavyifatamo neza ntivyagenda nkuko vyagenze. Mwese arafise uruhara rero ubu twasozera umwaka tumerewe neza dutangura undi tumerewe neza byene bidamasofi kajya kaduciriyemwo baje kutugirira nabi ariko Imana izodufasha bafatwe bakwitwa inkaye mu gahanga. Rero nagomba ndabashimire rero nongera nishimo kungene mwitanze kugira ivyo twashitse ko umwaka uheze tubishikeko. Umushikiranganji rero akaba yaciye amenyesha ko abarongoye abandi ku mpande zose hari vyinshi basabwa. Akaba yaciye abasaba ko bokora mu mwumvikano ntangere. Abarongoye abandi cyane cyane mu rwego rw'intwaro hari byinshi dusabwa mugabo abarongoye n'abandi nabo nyene mu rwego rw'ubutungane nabo ibyo basabwa nabo nyene no biharura ku ntoke ngo bishobore. Abakozi b'Imana uko nyene ibisata byose uko twese tubimagiriranire ni nk'umubiri igihimba kimwe gicanganye burya n'ibindi nta mahoro vyogira. Ico gituma wenda basaba ko icambere dukore twumvikana mwumvikano ntangere twuzuzanya. Hajye ubukuru rero aho bubonekera ko ubukuru ari nyabwo n'umwumvikano w'aba responsable. Ndayihaye Julienne asanzwe arongoye komine Mugina
yamenyesheje ko muri iyo komine bafasha bene gihugu ku bijanye n'umwimbu kugira ngo bashobore kuwubungabunga neza, ngo ababitura nabo abenshi akaba biva ku matati y'amatongo. Ego ubwa mbere ho turakangura bene gihugu ko bobambura bakaraba abo hava baza kubahenda na cyane cyane bajya imigwazo ko batobumvira na cyane cyane no babarariye iyo migwazo ko boza bakabidushikiza kugira ngo tubafashe tubagarurize ibyabo. Hama kandi ko hava badandaza umwimbo bagadandaza uwo basaguye bagasagurira isoko ariko babizuzo hava ubafasha mu miryango yabo. Yego abene gihugu batwitura kenshi dukunda guhura n'ingorane bafise mu matati y'amatongo cyo kimwe n'amakonfri yo mu rugo aho usanga kenshi ababanye badakunda kumvikana mu rugo. Ubukuru nyabwo rero ngo nubwicisha bugufi. Umushikiranganji akaba yaciye asaba indongozi ko zokora zisenyera ku mugozi umwe. Kandi haje ubukuru nyabwo bwicisha bugufi. Imirite gatonya gake ukabona ko nundi ashobora kuba afise ijambo kandi ijambo rizima rishobora no kukubaka nawe. Ariko ndavuga bwo w'intara namwe bwashe udozone burabaraba. Uko ibintu by'akajagari kenshi gahera hare mu mitumba no mazoni wayo. Ayo rusaba ko mwebwe indongozi mukora musenyera ku mugozi umwe. Simvuze mugirana ama complicité negative mushikirane mu bukozi bw'ikibi cyangwa mugohotera bene igihugu cyangwa gukora ibintu bidapanze. Mugabo mwuzuzanye muri vyose na hose. Mufashanye kuko umuntu umwe ntashobora kwifasha kugera intara cyangwa naho yo bizone cyangwa agacimbiri. Ni makaro nk'abandi bazavuga ati bigenda uko. Yaciye abasaba kandi kudasubira gufata minenegwe imyitwarariko y'abene gihugu. Ico twobasaba ca mbere nimusubire gufata minenegwe imyitwarariko y'abene gihugu. Ukumva muri tribunal de residence umwene gihugu bamurenganije kwirabira hirya ngo ibyo ngo nivyategeye ngo ntibindaba ishwi inyamiramabi mu byo mujejwe no gucunga ko umwene gihugu amerewe neza. Bashe byo zone sinzusubire kumva ugwa muri ko bava mu mazone yiwanyu baja kwitwara kwa mustanteri ariho muri hagarara nyene nk'abashefu na cyane ko mwitwa abashefu. Zompera Jean asanzwe arongoye komine ya Mabayi yamenyesheje ko bahimiriza bene gihugu kuziganya umwimbu ngo na cyane ko igihugu kibanye kibegereye ata mwimbu ukwiye bafise. Abene gihugu muri komine turongoye ya Mabayi ihana urubibi n'igihugu cy'u Rwanda turabahimiriza kuzigama umwimbu na cyane k'icyo gihugu kibanye bigaragara ko nta mwimbu ushemeye kirimwo. Tukabahimiriza tukabereka yuko iyo basesaguye umwimbu bibagaruka ko kuko amahera ntabikika n'amahera nyene. Tukabereka yuko ahubwo bakwiye kumenya ingene babika umwimbu. Tukabahimiriza tukababwira yuko hariho aho bagurira imifuko, hariho n'amahangari. Turafise amashirahamwe yagiye adufasha akatwubakira amahangari yo kubika umwimbu. Turabahimiriza rero tukabereka ubwo buryo bwose kugira bashobore kuzigama umwimbu ntibawusesagure. Kandi turabisha amaso turabona yuko bavyitwararika kuko nivyo kotsa ibigori ku mabarabara iwacu ntibikivugwa nta n'ukivyumvira ni nk'indoto kuri. Abarongoye abandi rero barateye akama bene gihugu kuza baratanga inkuru hakiri kare mu gihe babonye ikibabakiye ngo na cyane ku kijanye n'urudandazwa rutemewe n'amategeko. Ego abene gihugu turabatera akamo na cyane ku bijanye n'amafraude cyangwa n'umutekano mu gihe hose babonye ikintu kitameze neza ko botanga amakuru kugi nkuko twanabikanguriwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo natwebwe turonka amakuru hakiri kare kugira ngo tuyakorereko. Amakandi n'abene gihugu batwitura bahuye n'ibibazo ni vyiza ko boza badushikira hakiri kare kugira ngo dushobore kubatunganiriza ibintu bitaragera kure. Ku kijanye n'umutekano umushikiranganji yamenyesheje ko umutekano utaraba abapolisi gusa ngo ahubwo babwirizwa gutanga inkuru hakiri kare mu gihe babonye ababateye amakenga canke bumvise inkuru nshasha.
hari ibibazo by'umutekano byose bigiye bizunguruka no kuri ico kibazo cy'umutekano. Hariho abajejwe intwaro muzigo ikibazo cy'umutekano ngo nico abapolisi jamais. Nta bapolisi uzoronka kumuhana. Nta bapolisi uzoronka ducondesha kuri frontiere yose. Mwe abapolisi ni mwebwe na zijya ngabo zanyu uvuga bene gihugu. Ni mubatondeshe umwe wese amenye sohora. Amenye ishategezwa gukora. Icambere cyo gukora ni gutanga inkuru. Gutanga inkuru z'abantu baguma basirikira mu micungararo. Gutanga inkuru mwumvise kugira abajijejwe bazikorereko. Komiseri muri komine n'umwe, musanteri muri komine n'umwe. None azohatambikiza hose ko dufise abashebudo zone, dufise bene gihugu kuri terrain, dufise kuri mitumba. Bisaba ko twese tubifata mu minwe. Cyane twebwe abajejwe intwaro, twese mubajejwe amasirikiti. Ntimuze kumbwira ngo umutekano ngo biraba ngo administration ngo na police gusa. No. Iyo duhanahani abantu b'abanyamahanga bobo tubakurikire ku munsi tumenye ikibagenza mu gihugu cy'u Burundi. Tumenye cyabavanye wabo n'ikibagenza mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi saha ku isaha. Hari abagenzi n'abandi mugabo batazobara abagenzi. Cyo kimwe n'abarundi bandi nyene n'umbuzi turi mu Cibitoke. Umuntu avuye mu Kirundo, uvuye Ibururi, uvuye mu Kayanza no mu zindi ntara cyangwa uvuye mu ndi komine ya Cibitoke. Mumenye ikimuzanye ni kiki. Musabe karanga muntu, mubaze habari ziwe, musanze ateye amakenga, mumenye ico muca mukora, mushikirize ubutegetsi, inyamiramabi, cyane ntihagire umuntu umwe arara ahantu muri. Mutabajije iyo yazananye ko ari umunyamahoro cyangwa umunyakajagari cyangwa inkozi y'iki. Umwaka w'ibihumbi 2024 rero ngo ni umwaka udasanzwe kuko ngo dutanguye kwinjira mu mbono y'umwaka w'ibihumbi 2040. Umushikiranganji agahamagarira abarongoye abandi kuza barahanura ababakorera nabi, vyanse naho ngo bakabahana. Ikindi naco mwebwe aba responsable de service. Tutanga umwaka wa 2024. 2024 ni umwaka udasanzwe. Kuko niwo mwaka twinjiye muri vision 2040 mu kwezi kwa mbere. Ntidushobora gushika kuri vision 2040 igihugu cifashe tukimeze uko tumeze uno munsi. Mwe muratinya gufata ibihano. Mushaka kundwa na bose. Ubwo rukundo rwa mumpekure ni muraruheba. Abakorera nabi mubahanure rimwe kabiri mubatumeko n'abandi ti mwihanure vyanse mubahane neza. Nta mutware adahana ibiba bigikunze. Rero niko ndavuga ati ivy'igihugu rero tubihagararire. Duhagararire ubutegetsi bwebwo ntihagire umuntu aza kuturengera uri responsable ntihagire umuntu n'umwe akurengera. Musitanteri wa komine Buganda aratuyagira ibintu nyamukuru batekerewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Akajambo nyamukuru yadutekereye nako kwitaho abene gihugu gusumba uko twahora tubikora. Gusumba uko twahora tubikora hama kugerageza muri uko kubitaho kugira ngo imyidogo mu bene gihugu igabanuke. Ikindi ni kurikanura tugacungera na cyane umutungo w'abene gihugu kugira ngo ntusesagurwe na cyane nk'ubu ko twimirije kwimbura ibigori byinshi, umwimbo w'ibigori azoba ari myinshi kugira ngo tuzogwanye bamwe bahora batanga imigwazo n'abandi bikika mu bukene bw'abene gihugu gasanga bagomba kwiba umwimbu w'abene gihugu. Ibintu nyamukuru bikuru kwa rukwitaho no kwitwararika ineza y'umwene gihugu. Intara ya Cibitoke ngo ni intara isanzwe ibamwo abasangwa butaka benshi. Uwurongoye zone ya Ruziba iri muri iyo ntara asaba ko abaterambere boshirwa mu bigwati kuko ngo bonona ibintu by'abantu. Amarero mu ntara ya Cibitoke twebwe dufise ikibazo c'abaterambere. Abaterambere hamwe bo dusabira ikomine bakabashira mu kigwati mukadusabira amabati. Abaterambere barahamwe hinyegeje
baronona ibintu by'abantu tukabura ukuntu tubakurikirana. Hamwe ikindi nyakubahwa ni uko umeze wavuze twashyira nabonye umenga ukwiye kuza ukadushikira n'ubundi ukadufasha kugira turaraba n'ibitagenda neza bihanurire na hariya nyene bizogenda neza. Petro no ku mupaka hariya waroha ibisigaye Imana ibahezagire murakoze. Umushikiranganji yaragarutse no ku kijanye n'igiturire. Ndabwiye ntabesha umuntu ari igiturire umuntu mubishaka we ufate umumama wo mu Cibitoke atenga mu Rugombo cyangwa ahandi afise ikibazo shaka dosiye kiyo kari mu gutunganisha mu muri administration kugira kabende bloquer akenera intervention ufate umupeje akavuga ati kugira bikunde nkasangiye Aboro mbaze gutangura gusaba kasambire cyangwa se nkani aravuga ngo nagasambire ukamenga n'amahera make kandi gusaba senkani cyangwa peni cyangwa tran bashaka no kwita senkani ati mwari muzi ati umuhaye senkani bamuhejeje magabo nukuwibise sipozo ko atachafise afise nk'agahene cyangwa agatama cyangwa iki senkani mire turashobora kubaho ubuzima bwawe bwose umwaka ugahera atana 20 rose mu gufungura. Ikindi kibazo mugore ariko navuga nk'umuntu atanisha afise ukamwaka sami acagenda kugurisha itongo ari kurisha ibyo bya ntari ndazogura acaguha wewe ibyo yumbi jana gasigana dukenya gacarara agacagura ubufu niki tongo riraheze azoca abana biwe abuzukuru n'abuzukuruza bose bazoca bapfa arabakene arabatindi kubera iki wewe. Abari bitavye iyo nama barashima impanuro batekerewe n'umushikiranganji ngo kuko bizotuma barushiriza uko bahora mu gutunganiriza bene gihugu. Ego inama duhereje gukoreshwa n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu yadutekereye impanuro na cyane cyane yadukanguriye kwama hafi abene gihugu tukabakorera ibyo bakeneye kugira ngo batugirire icyizere tube abavyeyi koko. Ego twabatunganiriza uko bikwiriye ariko kandi ni vyiza kuba umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu aje kongera kandi kutwibutsa ko twobandanya mbere tukarushirizaho tukitwa abavyeyi koko nkuko turi abavyeyi b'amakomine. Mu gusozera umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaciye abasaba kwitwararikana cyane cyane imfuvyi n'abapfakazi. Ashaka ndabasaba bagenzi rero kategori y'abantu ndeza kwitwararika ndababwiye umuntu yitwa imfuvyi n'umupfakazi abo bantu abo mu bitwarike na ntabyo kuruta ibindi byose. Kuiza biyo cy'umupfakazi agusabiye imigisha urayironka cyangwa imfuvyi kandi nitwe turi abavyeyi bizo mfuvyi tubafasha ntaze vraiment atoze ku muryango iwawe biro ya cyangwa hino urabe hirya ngo nuko yambaye nabi ngo yayisuku ngendo ashaka ko yambaye nabi mugafisi ijambo yabuza yagura agatenge gashasha. Ibi rero novuga ko ari ibyo twategezwa kuvugana mugabo nongera ndebibutsa ko twebwe nk'indongozi dufite obligation yo gushigikira abene gihugu bikorwa byabo byose cyane cyane tubakingire ibibashobora kubadurumbanye twongere tubashigikire bagize ingora iza cyangwa rikorwa bibi. Igihugu rero gicungwa na beneco dushira ingufu hamwe rero twese hamwe dushira hamwe ingufu tugire synergie twuzuzanye kugira inyungu za bene gihugu zikingirwe. Iby'umutekano twabivuze sinavyo subira mu mugabo nabene tubahimirize baje ku kivi uko ndishobora gutera imbere imiryango itateye imbere tuzoguma dukora ingufu turaba yuko ibintu byifashe neza
tawanja wangu. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikira, aha ni ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Ega yemwe murazi Uburundi kibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga